aramubwira ati wowe ukishinga abafurumbanye baborewe arakabura Alvin Smith yakubiswe waza Alvin Smith amubwiye ngo ngakubiswa kana bitabo kamucere kamucere kaba kameze gute abari sumu bagushirira mu nzoga ni nkasumu nyene kujya uri mu kabare n'umuti bagushirira mu kibura nyene ukibagira wenyene uri ngaho mba ntumenye ibintu bikurikira ashaka kukwiba cyangwa umukobwa yagukunze binashaka kubigugirira tu akagutahana wewe umukobwa yagukunze dufate muri nko mu Starboy ahuye n'amafurumba agusa rero ko wavuze ko akeneye ibyo kujya Starboy ngira babimukoreye ahubwo wamukijije bamugiriye kamucere wabamukijije ahubwo nimba umukobwa yamukunze fresh oyo ubu rero nga kuri Swar TV turi live nga mu Kanairo okay abaro ndi kumwe n'abamesha b'abanyabujumbura bamwe bagurisha icyayi bamwita Chance n'umustiliste sivyo lego unabamwita n'umuririmbyi yitwa Mr Gipa le Dr Sandokima kabisa safi sana amakuru yo muri Kenya n'akagipa ni bo turaho turashima nizere ko washise bien nizere ko hagufashe neza Chance yes sir wedorukana ke sa 2013 mama niba mazina hinga nibaza ko iri mu kwira 8 8 menga 37 I think uravuze impapuro none fresh nabo bayo kigishishi ufise impapuro jenda nagenda home sana man kira ku mwaka ja nkeneye kumenya ndumva yuko ari abarundi benshi babintu Jean bahaba gute bahaba kuri visa ndakeneye kumenya juste muri Kenya haje kandi nabonye bari free man okay uvuze kubijyanye no kuhaba umwe wese arazi ukuntu abayeho gusa mu mategeko mvuze mu mategeko utegezo kuba ngaho ufise visa ino nanga ndibaza uribaza Meruka kuyigongesha kera okay bagufashe lagese mu bisanzwe ndibaza bisigura ko atazazi mu bisanzwe gusa hose ni wacu ni muhira ni wacu never ni papa wa Africa of course so mu bisanzwe baguha amezi 3 winjiye hama 3 mois nkuje ko bangongeye kuri airport ndafite amezi 3 gusa kera baguha 6 mois bacha barabihindura ubu baguha 3 mois ijya kashe ya entrée iguhereza amezi 6 kuba wibereye ngaho kera niko byari bimeze ariko ubu baguha amezi 3 no warashaka guha 6 okay biravana 6 ndagenda kuri immigration nka cyangwa fate waje nyine ninje ndafise kwibera amezi 6 nibereye 6 mu bisanzwe baguhaye amezi 6 kuri like immigration uwa waciye ko nimba ari border cyangwa airport ayo mezi 6 nayo kuba nga muri Kenya icyo bisabwe yuko usohoka Kenya ucugaruka kandi kugira baguhaye anda 6 ijya kashimba uzuragongesha ariko nimba baguhaye amezi 3 bica bisabwe yuko ugenda ngaha nyene Nairobi kuri immigration house baguhaye anda 3 so mu bisanzwe urekuriwe kuba muri Nairobi amezi 6 udasohoka uzabonga mugane mu bambe muze very expensive kubera je nibaza ko Nairobi iri mu bihugu biteye imbere sana muri East Africa biriko biriruka n'igihe no muri Africa iri mu bihugu nyene biteye imbere kuri kuraraba mall ya kabiri nimba atari ya gatatu muri Africa yose iri ngaha Nairobi so ni ya mall Two Rivers mall beturaje kuri Two Rivers nibaza ko Starboy amaze kuja twaragiye ya mall twagera ko yitwa gute ya Europa sasa ikindi kintu naco nabonye ngaha muri Kenya igihugu cyose kiri digital kabisa sure niba ndiko ndabaza ati kugira ushobore nko kuronka ibyo ukora iki nkaho uri umustiliste
sanefise n'ivyashara control urakura kandi urumva nta muntu ashobora gukorera ngaho just office ata mpapuro office of course kandi urumva naho ugura office impapuro bisaba yuko uri lego yaho utegeza ko uri lego none genre impapuro ntibibazimba just kubona ibintu byo ngaho ari so impapuro zirazimvye nyene uri nk'umuhanyama nka business ukora ni gwawe nyine cyangwa ufise umuntu ukorera business nkora ni wanje si imwe ufise business zibiri yego ufise shop y'impuzu ndafise beauty ni cosmetics idandaza ibintu by'ubwiza by'abademu amabere ugashirako apana idandaza amavuta y'abademu ama makeup uko je bwa mbere natanguye gukora makeup ibi vya makeup Starboy akaba yakuraranye inzara kandi wumva ifise connection n'umutima none atavuze ntiyabuze yabivuze kwe Starboy we numva umumesha man mutemu boss andamutama ko ndazi nk'abantu mukora rega sijyambere uri n'umujama man we mbabona kugenda musabiye musabira bisigura yuko ebana yidoze yarize kuri Gisenyi yigana diwana kuri Gisenyi wasanga yabaratuye amamatera ariko cyo kimwe n'ubu na diwana ari amasysteme bagira wasanga imatera zaratobotse umuntu yatoye apa uno musi ukarengana yabuze gutobora imatera bisigura gute bisigura mubazuga n'umutwarize kuri Gisenyi oya yarindira gato oya bivuge gutobora imatera oya byakora ababuntu bataronka abana man Gisenyi ko miga muri abahungu gusa hari abahungu gusa none ababuntu nibo baje mu matera twebwe twaraja mu buyenzi mani kuri abaswahili kazi wa muhungu ni yoroshe urumva rero uba Mr. Git nari umva gashance uyu mumesha akiri muri interne uyu uyu wasanga imatera baryamako bayitoba zaratubutse ne kumenga aracangamutse sasa gipo wewe oya yabuze none we ni woreka kwizera simbizi kandi bari kumwe vyo bisigura yuko yidoze yabuze muzanira ibyo reko twavuye kuri phone atambwiye basi cyo aho yagizere ujya mudada oya turashaka haro mudada wa uba ntabwo yuko yagombye kumujya n'amenyo kwera umuntu gusa namukoreye umuti byagenze neza sivyo Starboy uyu ni sa uyu ejo bambe chakiboro bakubwira ngo bagutemo maparangwanya mafurumbanya uya bako bamutemo mafurumbanya ndeke barayamutayemo none awe mafurumbanya ndeke numva yaratagase jure oya barabahise gutema mafurumbanya gatema kushinga mafurumbanya babo rero kazika abona twakamchere by the way tegeza kuba makini uri umuhanuzi mwiza aho namugati wabo ukishinga mafurumbanya babo rero arakapura Alvin Smith yakubiswe waza Alvin Smith amge ngakubiswa kana bitabo kamchere kamchere kaba kameze gute abari sumu bagushirira mu nzoga ni nkasumu nyene kujya uri mu kabare n'umuti bagushirira mu kibura nyene ukibagira wenyene uri ngaho mba ntumenye ibintu bikurikira ashaka kukwiba cyangwa umukobwa yagukunze binashaka kubigugirira tu akagutaha wewe umukobwa yagukunze dufate muri nko mu Starboy ahuye na mafurumbanya agusa rero ko wavuze ko akeneye ibyo kujya Starboy ngira babimukoreye ahubwo wamukijije bamugiriye bwamujere wabamukijije ahubwo nimba umukobwa yamukunze fresh gikuru nuko aba yaronse umuntu amukunda kandi wavuze ko akeneye yafise inzara pole sana bro pole sana ugeza hatemba agusira za guhera tu washaka mafurumbanya kabisa harayaronka vraiment amafurumbanya uzara none ninde yabigishije ibyo bintu mafurumbanya nigidi nigidi abamesha baje yiga yeje umwe bamaze kumenya amafurumbanya ariko barabonona niba ari byo bintu babashikiye mafurumbanya ni kujya ku nyene tuvuga ingidi so mafurumbanya ni nka tai nini
mafurumbanya big shape ibintu nk'ivyo mafurumbanya rero nivyo rero ujya mu Jamaica arondera nivyo ariko ararondera cyangwa nivyo ariko ibyo bagomba mutemu mafu gifurumbanya aravyanga ndambwiye ati muze kwishinga ifurumbanya bagushiramo umuceri baragura kamucere urumva rero agusa wamuhanuye neza kubera Alvin Smith yaraje yishinga amafurumbanya ore yakubiswe kamucere asanga inzu yose irera nta kintu nakimwe bamusigarisha n'ibyo chance rero yarakubwiye umuntu ashobora kugushirira ikintu nyene gusa kenshi bakunda kugushiriramwo drogue ugata ubwenge cyangwa bakagushirira isumu ari abantu nyene bakwanka cyagushiramo isumu ukamera nabi hariho n'abandi bagushiramo ibintu nyene bituma nyene utakaza ubwenge bafise target yo kukwiba so kuba waramuhanuye rero areka ivyo bintu wagize neza umva ivyo barabikora no mu kabare gusa barabikora birahari gusa bivana n'akabare uba wagiyemo ariko je nibaza ko ahantu mwo nakamwe twajamo tugibyo bobigira oya sinibaza ko kajya mbe bakita gute ntituzi gusa nabonye ahantu mwari muri umengo hari class ni ahantu hari class so hari n'ama screen manini n'abakobwa beza batanga oya n'ahantu usanga hameze gucyo barabigira gusa kanyamwe mwarimo ntavyo bagira hari ubari buzwi nyene babigira ubari wabuzwe burya je sinanizi ko Star Boy akunda abakobwa sana gusa akunda amafurumbanya oya hari ko babikunda kubibona gusa oya ndamuzi aramuzi vyo akunda amafurumbanya bya bintu ni byoroshe story zo muri Kenya rero ga bro je urumva is my first time karibu sana bro apana gusa just first time nuvuga neza yuko bon nahashitse nuvumengo ni nka home kabisa sinzi yuko namwebwe just ko mu feeling okay je kubwanje ubwa mbere nkishika muri Nairobi okay ni nka home kubera still ni Africa gusa hariho bijya bintu nyene wowe uvuga ati sinshobora kubironka kubera bavuga akaryoshe kari home tutashobora kuronka nga ibyo gufungura biryoshe nka home sindabironka okay avuga les goûts sont partagés gusa kubwiwanje jewe nasanze Nairobi ari igihugu giteye imbere of course uraguka mu mutwe ukamenya ukuntu dilingana n'ibintu biri digital ariko hariho kujya kunya no uvuga ati home iki kintu ndakimisinze nimba ari byo kujya like imico yacu mu bisanzwe je novuga ko nkungaha muri East Africa maze gutembera abarundi turi abantu ba mbere twubaha reka ndabishire muri iyo nzira y'imico yo kubaha turubaha sana like we are very turafise ubuntu muri twebwe Nairobi hari abantu bubaha ariko like it's a free world abantu bari free kandi rero ahantu usanga nyine abantu bari free barakora n'ibintu batari gukora kubera nta soni riba rihari kuko hajya umuntu yubaha kenshi usanga nyene afise ikintu nyene like afise limit n'ibyo akora byose abarundi barafise ubuntu kabisa so ico nico kintu ca mbere nasanze ngaha Nairobi dusumbya Nairobi twebwe kuko nashise kwanza ngaha Nairobi nasanze abantu bo ngaha ari abajanja sana benshi n'abajanja sana n'abajanja sana n'abanyamugi sana kandi uco usanga wewe wivira nko mu Burundi uco ushaka kuzana ya mico yacu nyene kwizera cyane ukizera kumbe suko bimeze n'ubwo kwiriye kwizera sana ikindi naco ikiza nuko mu Burundi tuvuga indimi zitatu Ikirundi, Igifaransa, Igiswahili so it's easy urashobora gukomunikana n'umuntu n'ikirundi n'igiswahili ni bane n'ikirundi gusa ndibaza mu Burundi batuvuga n'ikirundi presque ikirundi gusa Igiswahili baravuga Igiswahili kirahara kirahari mugabo ntabwo ugerageje kuraba neza gusa niwo dukura mu bihugu bivuga Igiswahili turimo ntabwo ugerageje kuraba neza Uburundi buvuga Igiswahili ciza kurusha Kenya nambale sana cyane gose gose kubera Igiswahili cyaba kibishe sinavuga ko kibishe kiri unique mu nzira yawe iravanze k'icyongereza cyinshi n'izi ndimi zabo nyene urazi yuko ejo nahuye n'umuntu Jean turi muri taxi tuko turaza turi muri embouteillage no bayita gute jam traffic jam turi muri jam tabonye umuntu asega mu cyongereza mbaja mama yaje
mu Cyongereza kuri kandi cyiza nabo bari intellectual cyane bariga je ibyo bintu byashikiye nk'ishikino ubona munaza just 100 cyiza cyane nice rero je ibyo bintu byarantangaje naje nk'ishikino umumotari yankuye Nairobi ahantu nari nashikiye antwara kuri iyo quartier y'uwo muntu nako nda telefona anyakira yagiye aramvugisha icyongereza kuko mu Burundi nta cyongereza twiga tukiga amasaha make sana so yaguma yani isafari yacu yo kuva Nairobi yo gushika muri iyo quartier twari tugiye yaguma avuga icyongereza kugeza aho ndamubaza ati bro wewe urafise diplome yo nga cyambwira cyo ya mfise class 3 umva ni 9e yo nga class 3 namugati really ufise class 3 namugati murazi icyongereza sana man gusa was a good inspiration kuko byatumye naje yewe ncyangira bidi je novuga ko sinigeze nkunda igifaransa sana ngira nuko cyananira mu ishuri narakunda icyongereza ariko icyongereza naje gusanga ino bavuga kiri kuri level ishimishije sana urumva yakiba good inspiration nyene ntabwo ati kumbure ngaha ishobora kuba ari chance yiwanje yo kuimprovinga muri language so barakivuga sana urashobora no gusanga umuntu ariko aradandaza like irengarenga nyene kakubaza how much are you going to pay how much is your budget ukavuga uyu n'uyu muntu Icyongereza cyo kwanza kwa chance nka wewe igihe uza ngaha muri Kenya washitse nyene uja muri business cyane misanze je cyari kinze ingana nje kuramutsa sister yanje yararongo bino arongo ni mu Kenya yararongo n'umurundi yarasanzwe bino donc kumurokita yaraje abandi ino wowe waruje kuba kwa sister wawe no tukuba kugira uzoza uratora insurira no sister nanje kumuramutsa misanzwe Ayo ni mbaya. Okay, nanje kumuramutsa misanze natumwe na papa yaramaze nka 3 years imyaka 3 ari ino papa wawe donc sister yambwiye ati ndashaka umwe aze kundamutsa donc sister avuga ati chance ati okay nta kibazo candaza kwinjira muri business rero niwe yabinyinjijemo ntabwo ari jewe okay je gahunda yari kuza nkasubira mu Burundi kubandanya kwiga iyo uri ino urikura spending amahera uyiharura mu Marundi cyangwa uyiharura mu Makenya mu Makenya urazi ko gusa icyo kintu okay ivuga naco nabivuze kubera ari abantu benshi dushikina bikaducanga nagiye byagenze kandi icyo kintu ngirana ahubwo ni chance yakinkuyemo kenshi kugira nkora ikintu no gusuma nambwiye ati nk'ubu ngiye nko kugura inkoko nkabona ni igihumbi nacamvuga ati 50 million marundo mu Burundi inkoko ni 25 icyo yaravuye ari 30 million urongo ngo nabwiye oya nimba ari ibirebe bizompombesha cyambwira ati mu bisanzwe nimba ukorera ngaha cyangwa uba ngaha utegerezwa kuba ngaha n'ukuntu life yaho imeze nivyo namubwiye na Starboy ko guma bibaze kuri mu Burundi bica bigucanga kwe mugabo nkatwebwe tuba tuje ngaha mu mwanya muto kamime sinoza niyumvira nk'uje kwabo kabisa shwaya lazima ukubite budget kuba atari ukuntu urarinza ico sivyo kweli mugabo urumva nka mwebwe muba muri ngaha utegereza kwiyumvira nk'umukenya kugira ushobore kuhaba kabisa umva no ko watikiye kwa sister ujya kwa gusa of course icyo gihe najya kuri gusa umva wewe ndibaza ariko nibaza ko kwa sister sina spending more time kubera ko nahabaye dufate nabaye indwi imwe ubusigaye ko yacandihira ishuri ryo kujya kwiga intuze umwuga amunyuma no munyumvire yumvira nk'umukenya direct kubera ko nakora mpembwa niga mpembwa none deja dufate iyi town iruzuyemo apeti bagurisha amacayi ejo naranditse ndi murimo harimo mutwarimo twari tugiye gusoma hama ndavuga igiciro ndiko ndakoma wazi ko twebwe nyine cyo mukuru w'igihugu yarigeze kuvuga ngo yigeze kujya muri mission n'abagenzi hama bo
bacha bigira mu restaurant general barayamara twe natwe ngaha twarasumye ngaha turavise imizigo ngaha twasumye basi kubwa tuzi kumara umwanya ko turitekera ikibazo gica kiza kuki genre abantu badashaka ko abantu bamenya amakenya ayavunja mu marundi. Abantu benshi ntibabishaka. Yego. Abari ngaha. Bambwira ati ebana ivyo bintu ukoze simbizi. Ati kubera ngaha acyadukorerako abakire babakorerako. Urumva abari mu gihugu. Apane mu gihugu. Abakorerako aba fate nk'ubu. Ari nk'ama service abafise ngaha. Yo kuvunja amahera cyane. Oya ubuzi bakora babahemba. Sivyo wewe ayaguhembye uri umurundi usange n'uwo mu Kenya yagombye kuguharurira kuri change yo mu Burundi oya gusagiza uko abari umuntu mubitu kuko uri kuraraba ivyo n'abantu bambwira nafise na message umunyandikiye yabisigura yuko bibaho ati nk'aba Kenya twe tubahenda yuko amahera avunjuko jewe uci uvuga to ya vrai sivyo kibaso ariko abakenya barize man ushobora kubabesha ari umuntu yashase umenye yuko rate iri official sure ari rate iri official akabana rate black market gusa ngaha Kenya nta black market ihari Kenya nta black market black market so idolari bari vuze no wacu turifite black market of course kandi twebwe mu guharura kenshi duharurira black market of course urabimva mze ndabitaho rero mvuze rate itari official black market ni official of course mu Kenya ronde yoro ngijya ya government mu Kenya we waronde ara ya government ya kabisa hicho urabyo bagamuze ijya best yani ijya berbe niyo ya charo gusa rero mu bisanzwe je nasanze nubwo tuvuga ko Kenya izimvye sana burya no mu Burundi ni horoshe muto je no vuga ko dufate je navuye mu Burundi ryari 2022 je nariha izo nariha kumutanga ari chambre salon 350,000 urumva kana hari kera 2022 yakine iraheze igihe navuye kubera je nariha igeto zibiri yo kumutanga nyene yaba like abantu bo mu giti hama no mu Cibitoke kubera je nakuriye mu Cibitoke so ahantu nariha mu Cibitoke nahariha 70,000 yari chambrette gusa iyo chambrette yari irimwe umugenzi wanje kubera nyene nari natanguye kugira like movement muri entertainment savuga ati sinoguma mboneka mu Cibitoke bisabwe ko ngira yindi nzu nyene like kumutanga ya showbiz bitwama hizo rero nkiyo nzu ndiha 350,000 ubu umu type yahora nsuka kumutanga sidi ambwira ko en chambre ayiriha 1,300,000 nimba atambeshe sinzi yani yakubesha mu nzu za 1,300,000 urumva bisigura yuko rero ntabwo ari Kenya gusizimvye no mu Burundi yo ni chambrette 1,300,000 mu Kenya ni chambre 1,300,000 nifute nka 20 combien mille uko kama 20,000 ngapi hivyo si ndio inaweza kuinafika 20,000 hapo na 3 na 4 23,000 inzu nayo ngaha tabo yarahaziruwaka iruwaka chambrette zihera kuri 35-40,000 kandi apana nziza nkizo mu Burundi zisanzwe kwanza mbane somega soma please 35,000 40,000 manaki urumva hafi 2 million cyane zirarenga zirashika ngaho hafi 2 million 45,000 zirashika 2 million chambrette 45,000 zarenga 2 million zirarenga 2 million kandi ntabwo ari inzu nziza nko mu Burundi chambrette gusa akageto oya en chambre ça navuze chambrette navuze chambrette oya navuze chambre so dufate nkino apartment iri ni apartment ifise vyumba bitatu 3 chambres ni 3 chambres ibiko twanga kileleshwa expensive ni nka 150 bujo 150,000 kwa kwezi ya Kenya. Cheers bro, cheers. Ibyo bintu biragutangaje sana. Hari niko emotion. Mujamake iyi nzu turi muri Starboy.
iyi nzu hava tobagura basi murondere basi cyane amana abana barahari Starboy urabashaka Yo kumasabira jeje ndiko ndamusabira oya hari umuntu ashobora gusabira umuntu ariko arisabira umugore wanje ntubashobora kuvyara none ko bereka ugumusabira Starboy oya ndamuzi gusa nivyo bro nabagenzi namutabitahura basi ariko rero Starboy none kwe kubera iki twe bakubwiye nakoze mu gatondo basi kutaza wife Starboy yononeka nimba ari uko rero Sasa turavugana na Queen Keke aze dukore ikiganiro wewe ikiganiro ni sawa ikiganiro ni sawa azikorera ngaho oya nakazi ikiganiro ni sawa nakazi ikiganiro ni sawa akazi acha ku overthink ça 50,000 ça 50,000 ni milioni nka 50. oya ni nka zitandatu oya hapana zitandatu sasa 50 ça mille ni 4 millions 500 zirarenga ni nka zitandatu 8 millions 7 millions seti hazipiti seti Sa milioni- ni hapo sisi seti so rero nariko ndavuga 20,000 oya ni 45 bavunya na 45 cyangwa vem tureke ibi bintu byo kuvunja ni duhave tubonera black market cyangwa oya twe nta kibazo je kibazo. niko turayaga ubuzima ngaha okay urumva ça 50,000 ni ma 8 sisi seti 7 million nice. urumva mugabo basi ukora business ukora ufise ivyashara vyawe ukora wiyumvira nk'umukenya nyene simple easy utiyumvira nk'uri mu Burundi oya ni bamara bisanzwe ukora amadili yawe ni bisanzwe ibyo ya ntawe ukora ikintu jewe nkora ibintu byinshi sinshobora kubivugira imbere ya kamera gusa umuziki nturimo umuziki nturimo ibyo nagomba cyane ndakubaza kuko ngaha naho hari amabendi ba Baino bande baragira amakaraoke no Baino aragira karaoke Kidumu aragira karaoke Kidumu arakubita je ndamubona places zitandukanye kandi Nairobi cyane kuri Jamol twariko Starboy yakunda kugira hajya sinzi ko ari nk'akabare gashasha nariko ryari I think twaba duca tugive ngaha akabare nyene gashasha kare kugura bari bamuhamagaye tu donc ni baramuhamagara tu so mu karaoke man urumva araza kandi arafise nuzenga nyene ngaha nyene muri Kenya no mu ibyo arakomeye cyane mu bantu dufise like bafise icubahiro ngaha muri Kenya harimo kabisa aba n'abantu batazi ko ari umurundi yibera heno Kidumu nta sinzi ko ndakoresha kweli man we ni baba gutuza aba isiri oya na Kidumu abayisi sha iki kiganiro ni cyo kudutera ahubwo umuhongore abayisi oya Kidumu ameze neza aripanze kabisa abayizanga ibero isiri ameze gutega oya hameze neza man gusa urabona ideplace muri matatu oya urabona matatu arafise imodoka yiwe igihe twari twagiye kumuraba ediso yari ino yaradushikanye nani home ni imodoka yiwe nuko nyene atari no tunari kugira Kidumu n'umugini inshuti yanjye matatu we nawe none genre ni nyene uri stiliste nyene uko nyene tu niwe by'amakosa ni twari bwaheze iyo sije yo kuvuga ko Kenya hazimvye no mu Burundi hazimvye okay na so mu bisanzwe urabona nk'abo bantu ahemba umurundi amubwira ati nk'ubu amenye ko amahera yo mu Burundi ari menshi paraporo y'amakenya akaja ashaka kumubanira uyo abasanzwe ari umuntu mu bitu kubera burya nasanze n'u Burundi burazimvye man duharure nka telefone wagura ngaha nka 20,000 washobora gusanga mu Burundi iri miliyoni na uciubwira exchange rate y'ukuri ucu usanga ya mahera agomba kungana gusa ibintu bitandukaniye kuri like importing nani system kubera twebwe ndibaza system yacu yo ko importa iri hasi paraporo ya Kenya urafise amaoseya ibintu biva hanze byoroshe ariko uravye like amahera bisumana abari make sana isigura yuko n'u Burundi buri expensive Kenya isumbiye u Burundi opportunity gusa kubera aha urashobora gukora akantu gato gusa ukabaho fresh famille yawe ikabaho fresh ibintu nk'ibyo naga peti bigurishiriza icayi barabaho none je nkishika muri Kenya sinakora kiyede kandi kiyede ngo kirari nararonka amahera kandi rero simbizi by'amahera naronka mu kiyede
sinari bwigere ndayaronka mu muziki mu Burundi. Sijaye kupata hiyo pesa. Kuko okay, let me just acha ni clarify hii kitu. Ku bintu bijanye n'umuziki entertainment mu Burundi ntituronka amahera yo tubesha. Kuko turaronka visibility. Kandi ikintu ca mbere dukeneye mu buzima ni visibility. Kuronka izina cyangwa iyo connection ikintu gishobora gutuma umuntu akwizera. Urumva nimba guha deal akakubwira ati ba kuri iki. Dufate for example, fata umuririmbyi like yasohoye indirimbo, ugenda urihe nimba ari 1 million y'amarundi. Audio ufate 5 million ukore video, ucuronka show, ufate show zibiri. After yo gusohora iyo ndirimbo, show zibiri zigwa 5 million. Izo ni 10 million, right? Uronse 10 million kurajya 6 million wasohoye ubwa mbere. Ushobora kubona ko wunguse. Ariko uri kuraraba umuziki ni ikintu kiba gishaka consistency. Utegezwa kuguma ukora. Uyo muntu afise photoshoot ategezwa gukora. Tugorana sana. Ni chance kubera ibintu mba nkeneye kwa nkorera sometime usanga nyene bita abatabifise. Ntegezwa gusohora amahera kugira birungike. Urumva kubera arabizi je kuva last year naramubwiye ati sinzosubira kwambara ikintu cha brand itavuye hanze. Sinshaka kwambara ikintu dushobora kwambara ngaha ncenge nafati moto umumotari twambara ibintu bisa. Urantahura. Rero kugira nshike kuri iyo level yo kwambara ikintu nkeneye ntegezwa gusohora amahera. Wera ibintu vyo abituma ko hanze. Urumva rero mu gihe wewe rero uba wakoze shows ibiri ukaronka 10 million, iyo ndirimbo yatumye uronka izo 10 million wayisohoye ko 6 million, aho nuba wunguse kuko uzosubira usohora iyindi ndirimbo, usohore video, promotion. Urumva okay, wewe uri brother, Starboy ari brother, ndashobora kubwira ati nshaka ungire promotion, none nayama megabure cange ndakubwira ati ebana tubonane tuvugane ivy'akazi, none wocuza n'amaguru nocandeka no kurihira tax. So uri kuraharura ucusanga umuziki kugira utunge ukoresha rijya zina cyangwa ijya connection ubufise mu gukrea business ishobora gusupporting umuziki wawe. Urumva je narakora amashow, je nibuka igihe twakoze show mu Cibitoki ca Rugombo na Vivance Emery. Ejya show twararonsa amahera, twarayabonye kabisa yarinji, ariko ayo mahera yose yagiye ku bantu ku madepense twakoze. Ukavuga ati none ko naronse twinjije amahera ariko kuko ayo mahera ntayabona. Urumva so umuziki nikora kiyede nga muri Kenya nararonka amahera ashobora no kumbesherezaho famille gusumvya uko umuziki je warumbesheje. Urumva so ni ya opportunity rero ko ndakubwira. Nibuka ari umunsi umwe twagiye kuri anniversaire kumutanga y'umukobwa yahoze ari umufotographe wanje. Navuye yo dushwanye na Vivance chatumara 2 semaines tutavugana. Twagiye kuri anniversaire twari twiriwe inzara, twakenye kabisa, yani twapigise twakubitise tuca dushika kuri anniversaire kubera okay Vivance yari umu journalist arazi entertainment kozo byajewe. Urumva araza ati iki kintu ni adekona ndafise umugenzi nimba ari Starboy cyangwa simbizi ni abibona arashobora kutihangana akabivuga. Rero ntudekora baraduservice cyo kujya arambye ati tupige showbiz. Namwe showbiz twiriwiza oya arambye ati tupige showbiz. Navuga ati none ko ari umuntu ariko ara managinga acha tuminigika uje gusana nashavuye. So after that tucha like nani iyo feti hezi twavuye ngaho tutavuga, arambye ati bro ibi bintu nimba ari uko rero umuziki umeze hapana tuzohava dufira mu bantu. Uragete cyo turagenda turataha, we nataha home ngenda taha muhira, twamaze 2 weeks tutavugana kubera umuziki. Urumva arambye ati ariko nubwo twakoze ibi bintu ndazi woba wanshavuri ariko we have like to protect the brand yiwawe turiko turubaka. Urumva so ngo n'ubuzima bugoye mu like kumwana w'umuntu. Ukavuga ati jewe ngaho iki kintu je naco nkora kugira nyene protecting brand y'umuziki. Urumva ariko igihe nashitse muri Kenya nari free gukora ikintu gishobora kubumbeshaho. Bavuga ati nubwo aka kazi kagoye ariko sishobora kurara inzara, sishobora kwiriga inzara. Niyo mpamvu nakubwiye ati jewe narageze ku bintu ntigeze ngerako nkikora umuziki. Ngabo ikiyede kirabikugezako. None ndakubaza
ino nk'abarinzi bo ngaha muri Kenya ko Kenya umva n'igihugu gifite ama opportunity ndageze ngaha niko ndakoresha app yitwa CapCut yasha yanse ko exporting ntarishi kabisa aboneke yuko ibintu byose tegeza gusohora none mu Burundi ntibari uri koresha CapCut ni free mu Burundi na Adobe Premiere nibariha. Oh, that is nice. Aba director benshi nibariha Adobe ariko muri Kenya ari laptop waguriye ngaha nikwemerera kwe lazima uyirihire ikukubali je laptop je editing ama video yiwa application nyinshi ngaho usanga uri kurarihira sorry ndashaka kugira utegerezwa kuri so wakoresha Adobe uri connect Mare gatse mu Burundi turayeho kwagusa sasa warubagije abaririmbyi bo kubera urumva plus ko bariha buri kintu abantu badatangura nuko nyamahera nawe nyene abagaruka kabisa ico cyo bana mapema nyene agenda rega nivyo nyene niho mafaranga acagaruka urabona ivyo nyene bariha ama Adobe Premiere kuriya n'ibiki niyo ama opportunity acagaruka kandi rero abasani bo ngaha muri Kenya ama brand yabo bayakingira gute? So navuga ko umuziki ari ikintu kijana na showbiz nikujya nyene of course twe mu Burundi turaza umuziki sana kwanza tunana abasubira benshi ngaha muri Kenya abarundi turaba bro mbenda kubwiza ukuri nukuri abarundi turabambere kandi sana kandi nibaza nka wewe uri umustiliste ngaha ndazi neza yaburi Bujumbura yaburi Bujumbura ndazi ubukira yari yamugisyo kabisa sivyo mugabo uri ngaha muri Kenya nkama brand manini yanga umukorana akorana n'abaririmbyi biye kandi benshi bacha batangara bacavuga ati we ni mu Burundi benshi nibazi ko uvugisha ukuri ana ama brand manini umukorana ngaha turakorana sana kabisa nk'abandi nimaze korana haro abajama muri Sauti Sol n'umujama yitwa yahora ari muri Sauti Sol yitwa Mviri sinzi kushaka ko umuzi hariho maybe akimona naza kambi tumaze korana babiri haro umusani upcoming ari trend ubu mbere ngani ari karazunguruka sana yitwa muri Kenya sinzi ko byemerewe ko ndabuvugiza yo tuko turakorana ubundi official sasa kenshi na KJ Simba nkunda komba official kuba official usanga agomba ko mujana ahantu hariho hose nanje fisi ivyashara ndiko ndakora cyo usanga bigize none ntibavyunguka none by'umusane just nga ama sinimaza ko vyo ndiha kurusha ko ndiko ndakurikirana ibintu vy'iwawe n'ivy'iwawe bro ubu ufite freedom ikwiye kandi icubero ni uciha man none oyamvuze ego vyaye n'ivy'iwawe mugabo umva umusane kamwe bafate par exemple tubwo twayerekeje Natasha sivyo twayerekeje Natasha muri Kenya aje gutora agashimwe urumva twamuherekeje sivyo mugabo umva ntibise bisigura yuko ahantu hose abari tutegeza kuba turi kumwe mugabo urumva kamwe murumva iyo bon genre umurimbye narasohotse ntihaba ari akantu none gakora turajana nko makonsilo kenshi nasanga tujana haro uravye kuri Instagram yanje rabo tujana ni cya kintu rero nakubwiye cha budget as long as wowe ufise your budget uyu arenga kugira gukorera iyo business iwe kubera je nibuka chance hari gihe nariko ndashootinga video turashwana yari yanzaniye ibyo kwambara ndavyanga namubwira ati bro ibi bintu wapi kabisa acambwira ati budget wapanze nibi bintu nakuzaniye nibi nyene urumva acambwira ati muri uno mwanya nimba ushaka ko bihinduka bica bisabwa yuko umpa indwi zibiri ntume kuyindi mizigo ibintu nk'ibyo so cyo kintu najye kugitahura mu nyuma ko ikintu cyose ubu ukeneye utegeza kwaza kuraba na budget yiwa haje umuntu wese aba yambaye neza ni budget kabisa umutahe kabisa umutahe ujye umuntu usanga yambaye ibintu bisanzwe ati yambaye araberewe gusa birasanzwe ni budget yiwe ntibimwemerera ntushobora gushaka kwambara LV kiratu cha Louis Vuitton nk'iki giba yambaye anakibereke urakibona ntacyo ubona neza niki washaka kuvuga umuntu maze kukibona yakirungise UK icyo ni cya nk'iki kigwa ibihumbi bingahe iki
nagituye kuri yari 2100 je Joyce naguze 5 hapana vya Makenya avuze 2000 yama dollar ukirashaka gukonfaminga neza na rese ya irahari Chris 200 dollars ça $200 ah oui vous êtes $200 2100 mugomba muharire na simbizi rero ari bishobora guharira kandi bibiri n'ijana ry'amadolari bishobora guharira kandi je kandi turashobora kugugolinga nimba yaranyes cross rero cyitubera graphic scanning aho oya amari mesha mama yaranyivye bro urafise internet umviriza reka tugugolinga nuza ibintu bya Sadbi oya ashira kwa mazero siliste wanje n'uyu bro yarimba ebara ni jana bro amhera yumvaga man ndayumva none nanga yu Jewe nje naguzikira rega uri kuyarura marundi oya harura mu Makenya bibiri ni jana rega ni miliyoni no mu Makenya ni menshi oya ni laki zibiri na ni sakombi idesa kombi ya marundi desa kombi none Air Force baza kwarangahe yini pure ni 20,000 ya Makenya yani hafi 1 million none Starboy ijo kumara ko maratera indungu ndakiguze meje muzika to cha 5 baratende ijya timba Jordan animba tari original uze nuzenya tibare ntwamubwiye iguze 5 isirarige kugura 4500 none sensa nona nafata déplacement bana bazi bashaka mufate déplacement oya ni sawa wa muhungu rero nivyarashonje ko yagomba ufate déplacement ugenda ugura indashonje Starboy oya ibintu by'aba boss ni atiza kuba kubita nyine budget oya je sinya budget urumva mu ncamakero ngaha ufise ibyo ukora hararyoshe kuba rero simbizi urabona jewe natahuye ko like umuziki kenshi ngaha iwaje se ahubwo navuga ko ari ku isi yose urabona baba like abanyamuziki bafise amahera benshi nibayakura mu muziki gusa ishuwa na abakenya bose ntibakura amahera mu muziki akabisa aba bafise ama business gusa Jean umuziki urabaha brand ico visibility okay usanga nko bafise yandi amadira atandukanye kabisa nko Khaligraph Johnson wumva afise amakawoshi menshi nga Nairobi kawoshi zigezweho nziza yaho dukwiriye kugurura kawoshi je nawe ntagura mishasha wewe afise amakawoshi afise ama connection kwa bari umustar bari umustar umva bafise amakawoshi benshi abanani benshi abanyamuziki benshi bafise amahera ategerezwa kugurura business umuziki nashobora kugutuza never bene uyo mu upcoming yugure business ni cyaje ikintu mubona yuko Jean kugira entertainment yacu dugana ubu wihageze ko tuzanga gutora ubushimwe nk'abarundi baratwarekeje umurimbye kazi Natasha kandi vraiment big event winzu ubona ihiganwa ririmwo abashikiranganje n'umugore wa Raila namubonye banasanze kwigano zenga yarakomeye gose ninde nawe Raila gukomera gusa abujya niwe yatwara yakwe Odinga umva urinze ubona event irimwo Jean urazi akanyeni katagurutse ne kamenye yo bwize kandi burya hari turafise Burundi ni igihugu cyacu rero nkamwe bw'imwa muri ino uri umunyamuziki uri mu stylist hari ibintu byinshi trop important a partir yiwanyu bavuga ati iki kirashoboka hari ibindi babidakunda bivanye nyene na umva uburyo si bumwe ama opportunité ntangana mugabo hariho tujya duto twokura ni nk'ibyo mubona Burundi bwo aba artist bo mu Burundi bo kwigira kuri Kenya bishoboka ariko byo tuma game yacu ibandanye ikora ikintu ngiye kubwiwanje ikintu ca mbere mbona abaririmbyi bacu bo kwigira ngaha no gukora ivyashara bakore business bareke kuguma mu nzu ishinga ibimugari umusaninzi aguma mu nzu urumuguru uramuzi bakarakingira brand sindabazi no ngiramana mbeho ntazi nindi bujombye
ugasanga umuririmbyi ugasanga abantu ahantu nkuko nyene Patuma afite televiziyo heza vraiment baba heza ubu mugabo kenshi usanga n'inzu sibo baziriha yo rero ni rero ari higwa inzu ari higwa irasiyo banyumva mze ugaca wibaza ati none uyu aho rero ngo nugukingira brand ngo ntaboneke ora abandi nabo mu gukingira brand amahera yiwe ni yamukingira ico cyo aza gusa ku mugoroba baze kuraba ko business yiwe naco gituma usanga batwara imiduga myiza basana ibintu aho no mu Burundi nabonye byatangwe kugira ni sawa vraiment karimu gusa bidasigura ko badafaking kubera faking ni sawa kuko nta hamwe badafaking ico cyo gusa rero ntufakinge wewe ufise amezi 5 y'inzu utarari kuko ushobora gufakinga gusa hazogira aho bimenyekanya ko abasani ibintu kenshi bibera muri makati ino za Kileleshwa Kilimani Ruaka niba mu mageto sasa nibaza vraiment abasani ibintu ntanzara benshi ntanzara bafise no mu upcoming afuma umubona usanga uyu muntu ntatunze ariko ntanzara bafise kandi ni kubera ico kintu nyene cha business ufise ahantu nyene uronka like aka income uvuga ati je nubwo no kwirigwa inzara ayinzu ntegereza kuyaronka ntegereza kurari wanje n'umuziki ni business nk'izindi business lazima winvest umuziki uracaka ibintu byinshi ibintu byose birariha nzo kumva indirimbo ye utarishe ico coco kandi urabona ko je ndibuka ku kazi barigeze hari abapolisi bigeze kuza kumfata bambaza license ko no banararishe amahera yo kuvuza umuziki y'iradio hari amahera utegeza kuri natwe teko ari kuva 2013 nice gusa navyo nyene abasani ubu ntibakibihagara ko sana kuko barabonye ko amahera ntibayaronka usanga banose amahera make ayo mahera mugabo nawo barariho n'aba iyo resura iriha utegeza kwiriha utegeza ko ufise license zose umva license y'umuziki itegereza kubirisha itegereza kuko ufise radio work permit hamwe na ni fate kunshobora gushiraho sticker ukandika ati dufate nk'ini studio kandika ko iyi studio kanaka n'ivyo urabirihira kandi ayo mafaranga urumva acagaruka mu muziki nyene acagaruka guhemba abanyamuziki bari registered nizima no n'aba DJ batanguye kuza barariha ama license n'ubise ngo ni 70 ku mwaka 70 aba DJ gusa 70 kugira bagwe license yo kuvuza umuziki uri mu DJ wemerewe kujya kuntu ugira ushobora ku uploading ikintu kwacha wagira copyright ou cha uploading uko nyene office license umva nk'ivyo urumva ni ibintu niwacu vyokunda neza cyane neza aho guje muhani wazikibuze nkabo ikibuze urumva ikibuze nuko twebwe tuza ngaha tugasanga uko ngaha bikorwa tuhita nko kwinumira ega navyo muvuga mutaronse umunaza kubibaba simbiza ahubwo je nasanze twebwe abaririmbyi bo mu Burundi batwigisha ibintu bibi sana kwe batwigisha fakinga sana uburofa ko je harageze yaho kuko je nkitangura kuririmba naba mu Cibitoke indirimbo yanje ya mbere Skia ibaye iya mbere kuri Buja FM abantu baciye batangura kuzaba like baramenya Mr Giba bacambwiye ati wewe rero aufai kutembea na miguu taxi ayo mahera tayo mfise wasanga ukwezi guheze mfise hafi ma 500,000 yideni rya taxi kandi inzu yiwanye ndari iri hasa kombe so unanipoteza kozi ngaho nta kintu buri kurankorera ayo mahera nayo mfise mugabo urumva mze nukuri ndetse ukubeshya mu kurinda brand nico kirakora ariko rero mbe ndakubwiza ukuri urankaje jewe damaze amezi abiri atamodoka mfise sivyo amahera nkoresha kuri déplacement kuri transport ni menshi Buja ni menshi none ndakubaze simbizi umuntu yamanuye ko noza ndafata taxi nkafata ni deni yamanuye neza rivana n'izina aho rigari nubwo ryo ari igihe uri kurubaka dufate gusa rero je kubwiwa sorry gaso nkajewe ngeremeza hakono kurira bus ngenda n'amaguru nkuko like nibereye muri jogging cyane hakono kurira bus urabimamze izi matatu bus matatu
kuja muri Matata kuko mani burya bukinga brand je kenshi bujoma cyanda mu telefone Star Boy ntingunyereze urafise akamoto avyo biratahurise ufise umugenzi gusa rero kuko brand muze reka rero ndakubwira ikintu kimwe nawo gusingorane yanyu kurinda brand yanyu taxi ofete urumva ingorane abasani bacu nabo iyo mumaze kuronka amazina uvugiye ntimuge mu bubare kumwe of course kandi none izo connections zikura he utagiye mu bubare Megani ino nuko nyene uribuka nyene lazima uje mu uribuka igihe cya mbere je nawe twabonanye kwa Fani mvuye kuri RTNB gukora nani amaso mu yandi of course twari muri Indundi group ya Indundi gusa ubwa mbere je nawe tubonanye amaso mu yandi nari mvuye kwa Fani gukora interview none ajya kwa Fani bisi zirashika hajya egeza gufata taxi gusa umuntu yampanuye uko yaba kweri acaringa nyina akavuga ati uyu muntu ikintu nokora ngaho no kumuhanura gukora business ni business kuko urumva utegerezwa wewe ufise abantu wewe utegerezwa d'abord ingwane yanyu y'abasani bo mu Burundi nini wewe bakubwira ati nugume mu nzu ugumye mu nzu nta business ni muri kurakora hama bagati bakobrija yuko fata taxi none ntazitoa wapi nubwo unafasha ideni nzo yakura he ofu mubwira ati ronde unaona rero ko at least usigaye uzinanye n'abantu nyene like watu wakubwa tafuta mtu yani umconvince tumwambie okay mimi niko na rafiki yangu Starboy atatufanyia promotion Simbizi atatufanyia promotion nubwo unamubwira ati of course ni kazi si lazima afanye kazi ya bure ariko simakangu akora kazi ko like kubuntu ariko ndashobora kubwira ati brother urazi rero umuziki urawuzi konsumvye cyena mahera fisi fumu nkopeshe promotion nkorera promotion y'iki kintu nugurwe nimba ari iduka ni ari hagenzo zo kuriha mahera je ni navyo nabwiye mbe nindi nabwiye nayo giye Fizo ryari navuze mu kiganiro nje umuhari avuga ati Fizo warahunze amajukumu kuko wowe ufise business ifadika dukora promotion kwa gusa neza cyane ega buryo umusani ushaka kuvuga umusani utari kuravuga business ega business niyo mpamvu usanga none nubona nkanje ko yambare Lydia Ridiki niba ari promotion kabisa ya kandi abasani b'abarundi kandi ngandi kuri Star TV kandi Star TV nta masezerano namwe mfitanye na Lydia Ridiki n'umusani rero afise brand nuko yabuze wowe umukeneye ko content utigeza gukora ivyo ashaka ya mbese kakaduka kari mukamenya nakadi wayo arakaduka kimpuzu good idea urazi business nayo bazikorera chochoroni hajya musanzu umusani uratimba kabisa winjira downtown ugafata inzu nini bro yako unafata ideni ya taxi ufuma mfata deni ya media hamuka chuduza business kabisa uko business izo ikigufasha kuri hazaza busy yawe yose cyangwa n'abantu n'aba business rero mu Burundi ntibaracanuka sana ntibaratarabona bariko baraza ya ndabibona ikintu kiba gihari aho niyo musane karaduga abafise visibility nini umuntu mu business imana afuma muronda bakagira nka partnership hakavuga ati we business reka yitirirwe nk'izina giwawe narayikwandikiye ko bigirwa nyene nico nashase kuvuga n'abasani bacu aravyemera je ndazi umuntu igeze kurondera sabi niyo mpamvu nakubwiye ati twebwe dufite education mbi abasani bo mu Burundi urabona yuko batwigisha gufata ideni rya taxi canke ryo kujya ibirori urumva hako twogiye ideni ryo gukora business urabona business ifise amashare twibagije ibibazo byinshi business ifise amashare wewe rero je nkaza nkavuga ati Mr Giba urafise izina sivyo je ngomba nuguruze company ya cosmetic nayo company y'impuzu brand runaka ni kino company ndayite Mr Giba Cosmetics Company ni wewe ndaguhaye ati share yawe ni zibiri kandi ufanye amasezerano y'umwaka cyane ndaguhaye share zibiri oya wanashaka nawe tugira amasezerano y'imyaka 10 wumva ko uri mu partenaire kabisa wewe cyo nkeneye gusa ni brand yawe iyo nyene mugabo muri share 10 urafisemo 2%. Non pas 2%, zibiri tu share muri 10 20% muri company atana kimwe wazanye atama faranga wazanye kandi rero ivyo bica bicreate like aba star bo kwisinzima even nabo ngaha muri Kenya ntavyonzi
ndazi neza ko ari kuba oya no bro ino ni byinshi niko kuko urumva araza nk'uru mega company ugasanga nk'uru company gwa construction kandi rero ukuntu bica bigenda urabona nk'ino Kenya yagira ikirubako ahantu hose n'amashanti kabisa ugasanga nk'iyo company yubaka itirirwa nk'umuntu nk'ubu Calligraph Jones Haron Huzari karubaka Haron Mall haje usanga afise nk'amashiya je shonze cyo siyiwe sigiwe ugerageje kuraba ko barajana n'abantu bafise inoti Manifest ariko arayerekana urabona iki kintu Simbizi avuze kigufasha urabona iyo 20% wewe uronka urashobora no kuronka plus de 200% kubera uyu yanyizeye hazoza n'uwundi mu boss avuze yarizewe nanaka reka nagenda mize dufise rero iwacu abasani bacu umubwiye ivyo akubwira ngo uranyivye ndakwivye nibyo udafise niyo mpamvu rero uravuga bro je ndazi umuntu kabisa iyo project igeze kuri ya Satbin we ngomba nkore business ndayishira ku izina ryawe je niyo mpamvu ubona navuze ati na Mimi Vini yarayanze na Mimi Vini star ari mu type igeze kumbaza ngo nshaka ndondera umustar gra brand ambassador wa you know affaire ngati mze inshuro nasabiye abasani nyinshi barampinuki bya mwe muraye mukamuze guhemuka ni lazima na ufite umengo abantu kuba gukorana nabo bisabe make niyo mpamvu nakubwiye ati Simbizi nta umubwiye ati nubwo ryokura nta mukene adahemuka nukuri kwima nta mukene kandi bro ugiye wavuga ijambo turi realistic nta mukene adahemuka kandi rero abasani bacu bari hajya mu Burundi of course sana bro niyo mpamvu ukazobona nzanye na project nimwe kandi bazonshimire yuko mu Burundi ama-prix batanga ni miduga nice kirese bamuja matimba ari umuntu arinda asubiye kuzana ibintu by'amakarato amakarato ni iki bisigura price okay twebwe mu Burundi umvise ari competition iri official imodoka babashize haje ibyo ndazi no nga muri Kenya ntavyo kabisa ariko ziriya modoka ziba zizimvye cyane peu importe bagira award yacu ino inoti kabisa bayamvuze award price ni imodoka igenda ubu kiruka amaze gutwara zibiri mu mwaka umwe sivyo urumva neza yuko iyo ni level je namaze kubagezako nice babi ntashima nanje rero nacyenda yamanika ubuzindi opportunity ega nanje imbere ubuyo kubaka abandi ngomba mbanze niyubake niyo mpamvu n'ubundi ngaha muri Kenya none Simbizi wewe nubona aho ikibazo kiri wowe ushaka gukorana business n'umuntu adashaka gukora business voilà ntibikunda urabona je hoze nka company kavuga ati Simbizi kandi aguhe share je nkaje ubujeno zakira sure you know unajua business ni kitu gani avant navuga ati reka ndondere chance na murondere diri wewe wowe rero naguhaye opportunity ugatusanga nturi kurabibwa nkuko je nshaka yuko vyogenda nturi kuranabikuza ntubiviva kubera iki wafate wewe umengo opportunity ba ihari umengo wategerezwa niko byategerezwa kuba kandi atari ko byari biri wala ugasanga nk'umuririmbyi uramuhaye contract kavuga ati no contract ivuga ibintu je ndaguhaye agashimwe ikaka uzuramuririmbyi ukamengo ivyo bagwaye ni service ni nk'imfashanyo peut-être ugomba gukora kandi ari ibintu wabwirizwa gukora kubera ukutubahiriza cyane ivyo abaririmbyi bonyene bategerezwa gukora byatumye mvuga utu uyabaririmbyi ndamanisa amaboko niyo mpamvu ubona nkuno munsi nzojana n'abantu batahura kabisa uravyumva batahura kabisa kuko game tuko turayikuza yega Natasha n'umuboss nivikoze nawe uravyumva yarapambanye kabisa nje nkabona nka Kenya ingene yubatse je sindi muri babarundi gucugira ishari tuhigira iki sivyo thank you so much tuhigira iki uvuze ikintu gikomeye sana nambuyu ashobora kubaka inzu imeze uko nambuyu urabona nunga na mufisa ama échange mufisa amabarabara menshi mugabo ntiyabura ambute yaje jamu nibura abantu benshi bafise imiduga voilà jamu nibura uravyo bro bisigura yuko namba nawe Simbizi gaho ufise umuduga neza cyane
oya je ndifite akaduga kanje nitembereramo nta ngora aguma abanyene umekanisye numva akagejeje urumva mugabo ni bon ni bon hama nizere yuko tuyaze fresh sana tuyaze fresh cyane gose azo zavuze cyo nga muri Kenya shobora byinshi gusa ndibaza Starboy arafise ibintu nyene yashaka kutubaza cyane Starboy ushaka kubaza ibi arafise ibibazo bya mafurumbanya mafurumbanya ibyo bintu rero byamu batumemaliza ufise gahunda yo kugura iduka i Bujumbura narigeze kuyugurura irahomba natanguriye mu Burundi ahubwo hari umujama yitwa Arno yahora atambira Kiriko yahunje twagize partnership arayajya yarayariye yose niyo barundi tunabayo yarayariye yose icyo nicyo cyankuyemo kuba no kugurura yindi business buja kubona nuguriye zibiri narugura irya mbere bana yaranyereka amafoto ibigenda ukuntu uko gusa re business yose bisaba kuburaho bisutu kurekora n'abameshi mzee rero je mu ncamake ikintu novuga tu abaririmbyi bacu b'abarundi bakore business badakoze business tuzokwama turi inyuma ya bose inzu ziri hasi n'inko ninke urakunda inzu ziri hasi inzu twiberamo mu Burundi ziraryosha ukuntu unabonye n'ahantu nyene ziri kweli abari quartier y'iki classic kabisa sana lega inzu z'amantu nga dufate nk'iyi etage muri irorosha amana uri mu business ntashaka kubaka inzu iri hasi inzu ni inzu y'ibyashara none nga muhari muri bangahe benshi mwibaza ko mwaminjirije amahera ngana gute mbwa nk'usanga ari yakera nyinshi usanga ari za kera ko ryaje kora kandi zo hasi nyinshi ni za kera mbwa no ngambura amakampani y'abashinwa ariyo yubaka cyane kandi nibaza ko ibintu by'ibihugu na airport ino nasanze ari nini sana nini cyane gose so warayikunze narayikunze indege nyinshi bashaka ko ukabona ibidege byinshi biparitse ni fresh n'ingenzi ni nyinshi sana n'ingenzi ni nyinshi cyane abazungu babaje mu biki business igihugu ni igihugu cya business man wildlife irahari no kuko igihugu kwa nko ngaha ujya ubumize viva irafise ingwe intare aya zirahari nyinshi sana national park unaweza kuona Masai Mara zirahari hanyine Nairobi ni karibu tu ya Nairobi ariko Masai Mara ntangwiri intare ari park ile ni msitu ziko mingi sana wanaingia ndani wanaingia basi unakuwa kwa zile magari kuna hizo magari za tourist safari nani nukura watuzo je Starboy mashano ugenda nejo ni sawa oya cyane tugenda ubunyana no nyene birakunda tuje kuraba ingwe man ngoni sanga ega nawe uri ingwe ubone mugenza wawe izotujya oya uri mu modoka kandi we niyo kujya kuko nawe uri ingwe nawe uri ingwe bakunzi ba Star TV imbonera kure turi kumwe n'ingwe aba n'abamesha turi kumwe uni Mr Gipa n'umuririmbyi w'umurundi muje kuri YouTube yiwe murayi ibikorwa kumashirako n'umutiriste wiwe yitwa Chance nashatse gusa tuyage kuri experience gusa umva n'abantu babanga muri Kenya bamaze imyaka ine indwi urumva ni experience nini kandi jewe nta mihari awe ni famille jewe nta mihari ngira ngo urumva igihugu cyabo ngo kimeze uku ahubwo ibi baturusha nibafise twobironka gute nicyo kibazo gusa tubwira natwe twobwira tubigire bana barundi turikunda je pasire ni gwanje kanibakire gusakaza kiwanje urashobora kumusaba ideni ugakrea opportunity kubandi bacuduza hejuru gusa nabo imenga byaratanguye kwera mu buyenzi no mu kanyosha urumva urazi impamvu hari byatanguye ubu nabo bagiye barasohoka urumva nabo bagiye barasohoka mu bindi bihugu bakabona ibindi bingene bimeze neza cyane la majorité bariko barubaka buyenzi abonzi no Dubai bagiye Dubai bagiye baragenda hanze barabona abandi kameme nkawe we maze kuba ngaho ukabona ingene bimeze ushaka kugenda mu Burundi amahera ntiwagenda kubaka akantu haka oya tuvuga kandi ubuze amahera yatuma yandi uravyo kandi azi yuko bizoba kabisa
kandi nonaho inamadeni ibintu by'amadeni biri ku rwego ruri hejuru cyane kubera ko ukeneye kubaka etage baragukwita ideni kwera mu Burundi nta deni batanga cyangwa bivana na credit y'umuntu n'ubu naje nkeneye imodoka nk'ubu imodoka nshaka cyangwa ndayigura ucitora si deni wowe werekana tu business zawe nako byinjira guca bateza kubona income yawe ni nk'iburaya nkaje yaba bitonze baba mu madeni menshi kweri kuko income ndayifise itari no none basi mu Burundi ushobora kugira income irenze miliyoni 5 kweri aho ufise umudugu kaze man ufise Range Rover urumva yuko bashobora ngabo ntacu ni bukebuke abizoza ndabona biko biratembera tuza ngaho tubona ingene bimeze handi ndazi byo neza ntabwo mugakora business z'ama concert no man kweki mutabikora abarundi no ni benshi tukazana nk'aba Karabasase nka man mo kubita inoti fresh Karabasase ni none je ko bataje imbwa hari ya bolo twari hari kure